yamaze kugenda yamaze kwigira hanze endo turavuga ati endo Mark arahevye umuziki endo Mark bigenze gute ariko ikintu catumye ugenda d'abord yabaye iki canke abantu bose baba bafise mande yo kugenda hanze really uyu muryango naragize mariage mbere ndagenda hari abantu benshi batavya nibaza ko warabonye amakomantere mu nyuma yo kugenda atungo ndo Mike aragiye hanze ararongowe bizoca bituma ihe bakazi ibintu bagira gute bavyakira gute d'abord vyari ntibisigura iki kuri wewe Gahendo ibintu namye nifuza kuva kera kuko nje abantu tunganya imyaka kijya gihe bose hari baravyabwe vyaragenda ashobora baratevye ndo kuri kiba yarageze igihe ndikanga ko nkeka ntavyara kwiye umuntu iyo avuye ngaha mu Burundi ari umusani ari umuntu akomeye ageze hari yakora iki ko wumva atamwanya wasuye kuronkera ivya production bivana na target ubufisi hari abagenda bagashika bakora music n'abandi bashika bahagarika umuziki bagakora ibindi bwabuzi twumva bavuga guterura amabuye bakaja gukoropa amagaze bakaja kudandaza impuzu mu masitowa nyene akomakomeye abandi tukaja gutema igiti urumva ni wowe ushise hajyanya wowe ucuraba nyene ukicagura igicuri bukora tije nshoboye iki ko igihugu ca opportunity kwe nima ashoboye gutema ibiti ni wewe ibiguvu vyiwawe ukacura na endo Mark araka yatema ibiti mere n'umuntu azi kurondera amafaranga bro ngukwi n'ubu nakwereka message sindi mu diaspora none se mwavuze yego yandundikiye amafaranga nabwiye mere je kweri haragera igihe nyene waje ngaho ukabakara ndo cinda bivuga ni c'est normal mobile queen tukwakwanya twarigeze kumva amakuru avuga ngo endo Mark yatandukanye n'umugore wiwe Buraya menshi batangura kugira ubwoba endo Mark kapsa gumba kandi agaruke kandi kubwiyo mpamvu kuri no kuhe Gahendo kuvyerekeye gutandukana yes vyaravuzwe cyane ngaha mu Burundi bwose byasa nkavyo mugabo sinigeze ntandukana n'umugore kwiye byasa nkavyo ariko byasa navyo mugabo sinigeze ntandukana n'umugore nyene ni kubera ko urabona iyo uri uherutse twarigeze kumva Big Fizzo ariko aravuga ko abo yaramuye mubo yaramuye muri Bantu Boy ubunye batayinakira muramutsa ko iki mufise ingeso yo kudashaka kuramutsa umuvyeyi hari azinike muramutsa twebwe abantu bace muri Bantu Boy mwavuyeyo yavuze ati ebana abapeti bace muri Bantu Boy bose no musi ntibakindamutsa undi mu producer yabo welcome now wow uzaye ubunya none ubu muri misi utari hari anya kuvera utagira umudamu Gahendo biroroshe kubera ari bidashoboka oya beje nije namuvyatsa yes turi kumwe n'umwe mu producteur bakomeye cyane gose yitwa Endo Mark the Machine please see the outfit mbere ko tumwakira d'abord kuri African TV see the outfit karibu sana mzee umeze neza nawe yego ndashima ndamutsa abakunzi ba African TV d'abord abakunzi ba African TV ndabahaye bye d'abord di style bakubwiye nibanga bazokubwira ko berewe d'abord nsanzwe mbego kibanze ico rero ico kibanze ubusazwe izikubera kuva hasi gushika hejuru kandi ivy'imyaka yawe kuva kera kwirinda kuberwa ni defo yanjye abakuri bisi rero yes je ndashima gose so nshaka tucene ngaha anya ngo tuganire kubigiye bitandukanye ndakwita mu diaspora nta kibazo yes tukwe mu diaspora mu producteur akomeye cyane gose karibu sana karibu ngaha anya kugira ngo dushobore kuganira byinshi bigiye bitandukanye d'abord kujanye n'urugendo rwawe na Endo Mark muri rusangi yes ntangwe ndamutsa abakunzi ba African TV yes welcome ladies and gentlemen muraho murakominiza rakomeze neza murasumiriwe cyangwa muramutse vaye na muri my name is Franny the answer in African TV so ndagwikaze yose ukadukana uri mu Burundi mu Rwanda muri Tanzania muri Kenya muri Congo i Burayi muri Amerika muri Australia mu Bwongereza ndetse no mu bihugu by'abana bavugoma ndetse na Bi Saudite abari mu Swiss mu gihe ndabaha ikaze kiri mushashe kuri channel yacu ndagusaba kugira subscribe kugira ngo kubaka umuryango munini yes n'umunsi udasanzwe amusakira umutumire adasanzwe itwa Endo Mark the Machine tuzaganira byinshi ndetse no mu rugendo rwiwe kuri vyinshi ndetse n'imyaka myinshi yariheze atari mu Burundi ariko umunsi akaba ari nganye mbega niki cyamuzanye inyuma amajambo menshi agiye aravugwa benshi bahura mu mudati kubera iki mbega byagenze gute karibu sana again merci bo yes uramutse duhere kuramutsa abo kugasaka abanyengotse ufite reka nakubwira ikintu kimwe umunsi wa mbere nshika araye ntibuce
hariho ahantu hambere nari nkumbuye ari ku Gasaka Favre narenga umunsi wa mbere umunsi wa kabiri buryo wa gatatu nari nduze bavuga ati jewe nahandi hantu ushobora kurongera amarota n'ingotsi ndakunda muhira fu ndakunda muhira abantu bo ku Gasaka ndabaramukije cyane abantu bo muri Chicago Shikiro big up sana yes abantu bo ku Gasaka abantu cyane cyane bazi amasuka muri rusange ko twumvise ku Gasaka tukamara Endomac twibuka amasuka twibuka amasuka cyo twumbura amasuka sinzi ku bantu bigeze kumva indirimbo za amasuka kera barakunda kuzumva cyane ngozi ku muco je nakunda kuzumviriza gose avuga ati 2016 abantu yigaye 2014 2013 kuduga 2015 niho wumva amasuka cyane gose uvuga ati abantu gasaza mu kintu kikomeye ariko d'abord Endomac ninde ku bantu batamuzi Endomac nyene umutipe mubona ngaho mu producer kongera akaba n'umuririmbyi yes uno musi mu producteur ariko kandi usanzwe uri n'umuririmbyi no mu rugendo uno musi vyakugize Endomac ariko Endomac yakuze ari umwana ameze gute ku bantu batazi ngene yakuze kwanza je nakuze ndumuguruguru sashe mzi sure gusa uko nagenda kura byagiye birafunguka barabizi wakubaganiye mu biki cyane byinshi gose z'ububandi nakoze ububandi bwinshi gose turashobora mu bandi bazi ko umuntu kubona mu bwana bwiza bwa ndaya ngo ndi serious wewe ngo ndi serious mu max rero ni no masana yego reka hayingo zimwe warakina amapicha menshi rero barabizi ndabesha none surtout umwana wa hariya ruguru abantu bakuriye ruguru ku isoko ebana barabana yarumuguruguru kweri kandi unye niyo nicaye ahantu ndavyumvira avuga ati yari je yes nshaka kuganya Endomac uno musi Endomac no producteur akomeye yakoze amahiti menshi kuva mu 2018 kuduga 2019 wakoze amahiti menshi baza ko abantu benshi batanga kumenya Endomac cyane mu gisagara ca Bujumbura sisi kuvyibuka bakoze amahiti menshi atandukanye ariko nshaka kutugiranya Endomac uno musi na Endomac wa kera Endo yakuze ari umuntu ameze gutuganya tumenye tugereranye mbega uno musi wawo kubera kuri muri ibi yinyi wakuriye mu biki wakundiramo ufite je kera kera narakunda umuziki ibuka kera je nari umudanseur muri GOP muri G unit G-Unity kera sana mu ma 2008 2007 twari tukiri bato sana ndibuka icyo gihe niga muri 6e wari ukiri muto cyane yego après urumva rero ibintu by'umuziki batanguye gutamba ibintu bigenda biragukwega cyo nisanga nyene mu myaka ya 2010 uribuka studio bita Cameroons Records ya Amerika iyo studio niyo twese yaduhaye ama inspiration yo gukora production y'imba na ba mastering abitwa ba David Pro bari bitabanika cyane yego basuza Side Brother yes gukwira ajya numva twe twakuriye muri cycle y'umuziki akuriye muri cycle y'abantu bakora umuziki that's why kugeza no munsi ubona nyine nguma batasagorize na baracasugurira amaka yes bimwe mu rugendo rwawe no musi ku bantu bamenye Endomac baramumenye cyane gose muri Bantu Boy yes ukimara gushika i Bujumbura ariko ndashaka kumenya imbere ko ushika i Bujumbura cyumviro cyave cyo kugira ngo ushobore kuza gukora i Bujumbura umuziki ufite je nari mu myaka myinshi wangu yego myaka myinshi this bro kandi narakora nkumva ko ndiko ndakora ibintu ndi ngotsi hariho n'abanyabujumbura batabikora endo umvise imana yemera yego abizi barabizi ndibuka ico gihe hariho za Overdue hariho bakuri bamiri hariho ba Akestan bro nje narakora ibintu ndi ngozi bakanabaririmbyi bongaye Bujumbura bakaduga bakansanga ngozi ngabakorera amakuru yes ndibuka Bface hari Bface hari ba Black G haraduze ba Sat bikira hari ndi buryo koresha bikira turi kumena Masterland yes nivyo yes yego za demi kombera 2012 yego twarakora kweri hanyuma mu nyuma ndavuga ati none why not numanuka nanje kuvugana mu gisagara musumye mu ma hari gash hari muri 2017 nafashe decision kumanuka muri 2017 no
ahubwo nafashe decision yo kumanuka muri 2013 nje kwiga zago n'amashuri niga kwa Shata hajya mu Buyenzi niga kwa Shata hajya sasa rero kwa Shata hariho studio Big Sam Big Sam record yes good ijya sasa rero yari hafi ya school hajya kwa Shata urabona hajya mu Buyenzi kujya mbere right yego umva nari inyavye bava mu school w'inyabiriza studio 4 bita mabiti abafana baba benshi n'ishure ricarirana nisho ye nto bandanije gute cyenda bihe kubera ama 6 nari ntanguye kuvuga ugati bibi ye ndabona mu minsi ndashobora kuguwa danje mugasi naciye nshoka sinashotse mpagarika school oya narabandanije ikigo cha trimestre zibiri gatatu niyo yananiye ndibuka navuye kwa Big Sam tunje mu guterera ticamo nyina chama ivyuma bikwiye kandi none naciye nkorera mystery ya Kingorongoro none nahuriye na Kingorongoro nahuriye na Frank Generation Soka Driver none nakoze indirimbo ya Bface na Black G nakoze indirimbo nyinshi block yes nyine byari bigoye none ukiri mu producer mu underground nyine narakora igiproje bakakingarukanira kandi indirimbo twaricanye mu maspikari ya mu studio ayo kumutakura batubwira ngo nta poa ngo amazi bari hasi yes muri urwo rugendo rwose wagize ariko mu buzima busanzwe ubayeho wasanzwe ubayeho ubuzima butandukanye ubwishiga muri Bantu Boy nicyo kintu cyanditse kuri yendo ikintu cya mbere cyahindutse no kuyumva yuko ngomba nkorane n'umuntu kabisa wo muri ringi ku rwego navuga ati cyo gihe fari azurabizi kuko kera twakoze ari umuntu yes ego kabisa ari kuri top yari genero ewe sinajyama ama update aho nyene yaciye atangura gerageza kuba update kurondera ibintu hirya no hino umwemeze kugira ngo yemere iki wakoze gahindo ko Fizo abantu benshi bamuzi bavuga yuko Big Fizo ebana bigoye gose kugira ngo mukonvinge gukira sha byari bigoye man nakumye nk'ikintu cy'ukwezi kose yashye ndibuka yasose yazi igihe kinini twakoze amabiti menshi twayataye bya bindi nyene imana atarumva cyashaka taracunga mwarageze yarambira dog cyaradukora yes icyo gihe cyose endo turamenya umwaka wa mbere uwa kabiri uwa gatatu hanze abadivyi batandukanye n'umwaka wa kane ariko umwaka ugira gatanu endo mark ntitwasubiye kumubona twagiye kubona amafoto endo mark yamaze kugenda yamaze kwigira hanze endo turavuga ati endo mark arahevye umuziki endo mark bigenze gute ariko ikintu cyatumye ugenda d'abord yabaye iki cyangwa abantu bose baba bafite mande yo kugenda hanze really uyu muryango naragize mariage ndagenda hari abantu benshi batavya waramenya amakomantere mu nyuma yo kugenda atungo ndo Mike aragiye hanze ararongowe bizotsa bituma ihe bakazi ibintu bagira gute bavyakira gute d'abord ko wari umuntu ahoze twakunda kuvuga gose ibintu vyango bivuge gose abantu bamenye ngo vyagenze uko vyagenze aho fete ibintu by'amarezo sociaux akakazi dukora kuri yakira bro kubera ko abantu mu bisanzwe nibo baba bazi real life ubayemo ubuzima bwanya nakudugiriza gatonye Mike kugira ngo abantu nibo baba bazi ubuzima bwanyabwo ubayemo sure nicyo gituma je kweri naho genda ku marezo sociaux ukavuga ibyo ushaka byose nibaza ko ataco binwa ariko endo biragukora ko mu buzima mufite no kuvuga ngo ndo Mike yararongowe kurongorwa none boko batarongorwa byaravuzwe cyane gose donc ni muri target nyene yo gushaka kudestabiliza umuntu mugabo baba bafise yo guca intege umuntu byaravuzwe mu makomantere abantu bwo gusanga inbox kuri Facebook mpaka ugakreya ama Facebook imwe zibiri zitatu bro ushobora guhunga abantu bakwandikira Facebook zine man gushaka no muzi Facebook zine kuko gumura abantu ushobora kwibaza ngo wanyandikiye hariya kumbe siho wibereye siyo ndibuka kweri ico gihe harabaye ama challenge yarongowe muri Canada
najya bavuga ati aragera igihe nyene urabimuka najya bavuga ati Ndomake n'umujene w'ibogare singiye kwiyemera bijya bintu birababaza nyene mugabo nyene aragera igihe mana ukabona ati abantu bantu n'ibingi ya karekana navyo nyene ugapfa ikintu cyatuma benshi bavyemera bavuga ati Ndomake no mu bogare rero kuba arinze ahitamwe guheba ibintu hekara akora ngahanya kagenda ni kubera ko yumvise ko arantu hari cash ikintu novuga cyo sinagiye kubera ico bro je nagiye ngiye kuba kubw'urukundo nagiye kubera cash that's why n'ubu nagarutse ngaha kandi nta kintu nta birenze bro oya ivyo kugaruka vyo turaziza kubigaho kubera ko ivyo bariko baravugaho uno munsi je nama muri je umuntu w'amazu amanyene kimya kandi yes ukimara gushikayo Imana ikirahezagira mu ruhi kibondo kuri nk'ikibondo kuri Ndomake ku mujwe nakiri mutonya yari ibintu bisigura iki kuri wewe mutoya ufite hingana gutenda singuze cyane kandi sinzi mutoya cyane ariko nturejura imyaka 35 oya ubwo umuntu yamaze gukwiza imyaka 30 bro burya bagiye ariko ni ya mugabo umuntu akwiza imyaka 30 bro muri no myaka yacu ubugiye sure kuri umwana byari bisigura iki kuri wewe Gahendo ibintu namwe nifuza kuva kera kuko nje abantu tunganya imyaka kijya gihe bose ari baravyabwe vyaragenda ashobora waratevye ndo kuri kiba yarageze igihe ndikanga ko nkeka ntavyara kuri rero n'abantu bavuga ati shaho bwiniga nkeka tuyirereye me dukuri kwiba bibaho ukuntu wowe udafise umwana mani mugaje nta mwana oya nyene ndo umwana wanje wa mbere n'ujyanye ngerageje kuraba generation wawe zose bose baramaze gutera amada benshi baramaze kuvyara avuga ati Shahendo ne ko waratevye gamuta cyangwa ntwabikora nk'abandi bajene jewe warihangana nari shy life masoni yaba naratinya abakobwa ndavuga atinya abakobwa je naratinya abakobwa kuri javre uraza abakobwa bakuririra mu gisagara bande sha tuvuga oya tubivuge mu mazina Chendaza amaholasho yawe menshi urabizi amaholasho urazi nyene kubera nyene mabati nyene oyuru rero uravye nk'abakobwa vuma falling in love kuri wewe avuga ati Ndomake yo kwihangana gute baraza akabikubwiye oya none oya imuruhusha tivuga oya muruhusha oya ntaco ntumbaze imuruhusha tivuga muruhusha ndabavuge mu mazina ibaze umuhungu arinda kundana no mu misi uwo muhungu abakaze deje sivyo abamuzi baramuzi mu misi yes bafete nakubwira ikintu kimwe muri buno buzima tubayemo muri wese agenda afise chance nibaza yuko ngende abandi bahungu bose bro ahubwo gusa navuga ko ari chance bahura nayo ndabesha amwe n'ibintu byo kuvyara navyo arigiye Imana ibivuga ati iki gitipe ukuntu ndakibona cyangwa kimera nk'ifizi ya komine umwana hariya undi hariya atureka babararetse kubera ko hamwe no kugurura gusa usanga ukwezi abatatu hamwe zoshorerana nyene ugasanga nyene aha hose nyene amaze kubona ivyana by'imbata hamwe ndiko natambuka nkajya muri ville nyene ivyana bigenda byanga ivyana bimburika ngo ujya kwibiswizi Imana yarabira avuga ati umujene reka kandi amuha umugore arongore agenda byare mu mategeko kandi kwerinda bishimira Imana ahubwo nyine basanu bitangarije gando aho bari ko ari Imana yabigira kubera ko igihe cyose wari usanzwe ubikora mugabo nari bwakira nakora ibiki amabanga yabubatse sico gyo nakora yabubatse nakora iki akora warashura abana nyene twarashurashura mugabo nyene Imana yari yarakingiye avuga ati yes gute ko ni protege kwanza kurimba mu mishashe kandi Gahendo wewe protege bro Endo natinya kuvyara nyine ico gitu Yesu shima ari Imana donc ingenizo ico byo byose uri kumwe n'abandi in the staff ariko ukimara sinafise ubuzima bwiza bwa tare bwari gufuma no kuvyara nubwo bavuga ngo umwana gwaregwa n'Imana mani wapi mtoto anakuja na sahani yake oya bana broshua umwana azani sahani ibyo mugabo bro nitwoce tugendera kuri no cyimfizi yakomeye yes igitanga kubera ko washitse mu rugo ucuraronka acarasama cuma deja ko ari umugambi w'Imana yego kwe Imana yarabitotse kandi wavyaye umukobwa jewe Ndomake umuhungu burya niga mubire twaliyama
umuhungu wa mbere wenda akaba ari umuhungu umwana wa mbere akaba ari umuhungu. Yes, muri ivyo vyose urugendo rwose urasubira uragenda Endomike tukashobora kubona kuvuga vyinshi bitandukanye, ariko tukumva one day akaririmbo kamwe karabonetse Endomike yakoze, tukumva mbere basubiye kandi guhura barakora. Muri ivyo vyose urugendo rwa music muri wewe nicyo kintu ari kuriga utari sohora ibikorwa vyinshi? Narumviriza cyane tu kugira ngo mende update, sinaja ku mashini ngo nkora ama beat ngo ngira ama narakora ama mixage sometimes imiziki ivuye hino byose umwanya nkambara ekuteri cyangwa nkaja ku ma monitor kuko studio nayo ndafise mu nzu nkakora ama mixage. Mugabo nta mwanya munini nabihaye kuva nshise muri Canada kuri ni nka 30%. None ndo umuntu iyo avuye ngaha mu Burundi ari umusani ari umuntu akomeye ageze hari yakora iki ko wumva atamwanya wasuye kuronkera ivya production? Bivana na target ubufisi, hari abagenda bagashika bakora music n'abandi bashika bahagarika umuziki bagakora ibindi. Babuzi twumva bavuga guterura amabuye, bakaja gukoropa amagaze, bakaja kudandaza impuzu mu store nyene akomakomeye, abandi tukaja gutema igiti. Urumva ni wowe ushise hajyanya wowe ucuraba nyene ukicagura igicuri bukora. Tijenshoboye iki ko igihugu cya opportunity kwe. Nima ashoboye gutema ibiti. Ni wewe ibiguvu vyiwawe. Ukacura na Endomike araka yatema ibiti. Biteye isoni bro. Sure. No musi ngaha mu tuvuga yuko ari buzi busuzuguritse buraya gukora mu matwarete gufasha abandi. Abarundi kandi. None ugiye ngo abarundi ngo ubuzi busuzuguritse ndabitaha. Abarundi mbere gace bivuga ariko abarundi kandi muri make birataburitse ko ari umuntu ndabivuga. Yavuze ngo akazi karasuzuguritse. Nanje kera ntarava ngaha navuga ati abazi bakora bati byo gutema ibiti n'ubwo. Barabushobora n'ibiki kwera ivyo bintu. Ushitse yonyene tubona ati ko gituma ibihugu biteye imbere. Ni bacagura ubuzi bwo. Bakuni basuzugura ubuzi uko biri kose. Wow. Wa mujeni yavuye mu Burundi ari umupambanaje ageze hanze. Oho rero bica birarenga bro. Bari gukorera inoti. Bro reka. Nkuwo gasaka. Uraraba inyuma nkuko avuga ati wae. Nosubira muri zirya shit. Ntafite ibintu birenze. Ariko nta mashit ari mwirega ngaha mu Burundi ni sawa. Life ni fresh. Mwana bo wasize ko ari sawa ariko hindura bitse. Arihoreye. Ibintu bimeze fresh sana. Yes. Yes, muri ivyo vyose nyuma kandi igihe gitonya tubona amafoto Endomike ngo yamaze gushika mu Burundi. Gitoya imyaka 3 bro. Imyaka 3 entre. Nyuma y'imyaka 3 tukumva ngo Endo yamaze kandi gusubira mu Burundi. Nihisha tumyugaruka gahinda. Nakumbuye. Genda kumbura iwacu sana kuri. Sure. Abo naswe kuza mu kwa mbere ku mwaka weze. Maze imyaka 2. Urumva kabisa kumbe muhira ati jewe vraiment ngomba gutaha uko biri kose. Ariko biroshe gufata inyo kandi yo gusubira gutaha. Ufise amafaranga nane. Yes. Gufata inyo gusubira kandi gusubira mu Burundi. Uno musumaze amezi hafi 2 uri ngaha mu Burundi. Abenshi batangiye abandi bantu twatanguye kuvuga Endomike umugore yaramwirukanye naryo rero yamutwaye Endomike byagenze ukunuku naja muri mishe kwe kudasubirayo. Nzosubira none iwacu hariya iwacu ni ngaha anya none je ariko none umara amezi n'amezi gendo umudamu musize wenyene ni muhira umudamu none abasirikare ko babata bakagenda hafi amezi n'amezi mwanyaka n'imyaka jerega ndumusoda bro. Umusirikare ku rugamba. Nagiye ku rugamba. Ari Jesse muhira bro. Ivyo munavyibagira. Yego kwirje imara n'impanuka nzogaruka. Gusohoka mu Burundi. Kuba nyene roterote. Yego kabisa. Subizwe kandi abantu benshi babanze mu bikunda. Nzogaruka kwa mu Burundi. Why? Ubuzima bwahari anya yukoze igihe kinini ntibworoshe. Oya si kibazo si ico. Chemba mbona nganye nariho hari ubuzima hariya. Pana ngo ubuzima ngo amafaranga. Oya. Hame ubaho wumva amahoro mu mutima. Merewe neza. Hari abantu nubwo nyene urumva. Ya muhira bro haguma ari muhira. Ujya kwegera famille nawe n'ikindi kintu. Hari n'umusambi kwimenya. Wewe na madame n'abandi. Gusa nta kindi kintu kamwe ndaje tuje mu bindi nshaka d'abord tubanze tuje mu tuntu dutandukanye tuyage twuguruke kwanza mu mitwe uri umuislamu
umuislamu shaka tuzoganira utwazo dutandukanye kujya kuno abasilamu bitawaza batawaza babo batawaza gutawaza bisigura iki gufata udu udu bisigura DHO ha bisigura itegeko ry'Imana genre nabonye mengo bagira mu matwi mu mutwe mazuru mu kanwa mu maso ku maguru isuku bro really yeah abazirima bari isuku ndavyumva kwe en fait si mwanda bitahura ingene genre ushobora kubona akaba nyine nuko ga passport muri make hano hose hari intoboro hari intoboro nano ari hose akora amashiti akandagira amashiti okay yani like ninga nukure initializa donc umubiri kugira isuku ry'umubiri kumota neza ni suna bro wow yes ico gisana ndagitahura cyane aho babigira bagiye gusenga donc ugenda imbere y'Imana usa neza yani uhumeka neza yafise nawe wana ahubwo biba bisaba kugenda gusenga ofisi ijya mu uzi kuri expensive ukunda ivyo biza wa mose kabisa imbere y'Imana cyo gusenga umva ibintu bimeze neza ukavuga cenga handi imbere ya baba god ukweri ukaca wikuramwe ubwenge avuga god none urya mu jambo rya Lamborghini none wayimuhaye gute dio urayinyima uca wimetare uvuga ati yaramwe ushaka ukanasinzira Imana umwana wawe ari cenga jewe rabumperera unyihezagirira yes ni yihe manuru mama wawe wigeze kuguha none munsi ukugenderako impanuro za mere ni oya imwe mama yamye ambwira kuva kera ni patience n'ubu yaguma ambwira ihangane ndikira kumbwira wewe ni ihanga mwana unakuagana haraka sana niko yarakubwira ndikira mama marikiye amambwira ati ndo ibintu byose biba bisaba kugenda bukibu tukinakunda kukumbwira go yes bimwe mu rugendo rw'iwawe kumbure hari abantu hari intama myinshi wagiye urahura nazo zo gustragolinga muri life isanzwe ariko kandi igihe cyose umuvyeyi yamari kumwe n'umwana wiwe ibihe vyiza wibuka ko bageze kubanamo n'umuvyeyi wawe mu kijanye n'akazi kumva ati mira nipata support hari gihe ari vyagenze gute uko enzo twa mutumwe menga ari high cyane jewe materiel akomaye mere n'umuntu azi kurondera amafaranga bro ngukwi n'ubu nakoreka message sindi mu diaspora none se mwavuze yego yandundikiye amafaranga nabwiye mere je kweri haragera igihe nyene waje ngaho ukabakaba ndo cinda bivuga c'est normal mobile queen ndo vyafri ya haragera igihe amahera gahera ama transfer akamera nk'ayahagaze ufise mama wawe umupambanaje ambwira mere ye kanyanyaye akakura evre ikaze irenze apare birashika kwera umuntu ugashaka umuntu wa mbere no kwizera ni nta wundi ni mama we nawe tuzumva bro umuntu wa mbere atangura gukora ku mahera ni mama ni umuntu wa mbere endo ugombe nk'abahungu rero ibintu byose bashaka kureba mama babo umwe nka hakimi oya je ni mama kwi biraza kandi urumuhungu w'imfura kawaida nari gutangara abahungu w'imfura kuri ba mama babo kubera iki abahungu w'imfura kuri mama mama arabonye strago nyinshi kuri mwe gusa nyene urumva je ndakunda mama wanje umva mba numva nyene ibintu byose je burya niyo ngize ikibazo nyene call ya mbere nyene nuri ya mumere ni uri hari anyi ikibazo cyose ugira ni mama telefone wow mama wasigura iki ubuzima bwa gahunda ijuru rya kabiri muze ya hama umugore ijuru rya kangahe n'umugore mana abagore duhura amenyo ari amenyo bro wendo yapfuka bukebuke yapfuka bukebuke ndabe dukasilinga visa ize ni biba ibyo sibyo nashatse kuvuga mama ntashobora kumugereranya n'umugore bro nawe arabitse donc mama ni mama igihe cyose kabura nikaboneke bro nyina w'umuntu yes twarigeze mama wo muri amplus oya ntawo hakuna kama mama hindu nifse mama ntumuri amplus
ariko umugore ashobora kumuramplaza agazo wa kabiri n'uwo wundi uramuramplaza n'uwundi ukamuramplaza warengereye abagore batandatu bose hariho n'intumwa z'Imana ahubwo zozo zaranakabye oya bajya zararamplaza zigasubira zigasubira bajya nabo bafite ibindi bintu byabo bari yageze mu bagore 70 oya bona ba Samsung mama wawe azarimo mama nume lakini baravuga ngo hakuna mtu kama mama kabura ni kaboneke ni nyina w'umuntu reka twigarukire ngaha kidogo hano indirimbo yasohotse muri album ya Big Fizzo indirimbo yitwa ntawe twadukumbuye kumva ijwi ryawe uhibongotse ngoya ntawe ufise nkanje naze duhaye Grasoteka kitima shakurimba vy'iwawe turaza kuvyiririmbira vya Big Fizzo kuko hari ukungena ijwi ryawe nje nkunda couple ya Big Fizzo vyavura kunda couple ya Big Fizzo reka tweko dukunda couple ya reka wewe bon basi waririmbye hari ngene waririmbye ntawe kuva ngene bifatanye kumva ko akantu vraiment akantu karimo nawe kuri ufise nkanje nawe naze dushire ngaha kumeze tu balance nta wundi byanyene bro abana babiri reka harundi yabama wow mtu mkubwa sana tulimba kiwa macho tubandaniriza ko basi verse wawe cyo tugenda no kuya Fizzo basi I wanna say sorry to you my ex ubaho nimeze fresh ntabya stress urukundo ndarurimo fresh nabwari reflect before nkiri kumwe nawe ma umwana ari so free beautiful and amazing are you ready kunkorera anything ari simple bobo yamana vibe yo kumwenyura narafashe ubutakirekura kukunje nawe turi kundanira oya nawe oh yeah ufise nkanje naze duhaye oya nawe oh yeah ufise nkanje naze duhaye oya nawe oya ntawe grâce basi puis just kwa Big Fizzo basi gato basi grâce aux dégâts que tu m'avais fait j'ai appris à rester beaucoup plus fort merci de m'avoir laissé partir ibikomere baneye narabirogeye uti ngumena je vais bien n'umwana mushasha me très bien she's so sweet you love me like nobody anyita yeho better than you never did oh Lord abomasi ali simple yes nimwe mu ndirimbo nziza iri mu album ya Big Fizzo ngenda wumvirize ni album irimo indirimbo nyinshi nziza harimo niwe nshaka ya Melanin Boy harimo izindi ariko mera Konde Boy n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye gukorana na Big Fizzo umwe mu bantu aba ba legend kushya mu album yiwe ntibintu siguriki kuri Endo Mike nk'umuririmbyi muto blessings man ariko umuntu akubwira ati we peti ndagushire kiganza cheno vumengo yisa ahubwo ndirimbe muri na production byose amen kwera ko umusaza yari yanyize yarambira ati ndagushize muri album kweri kandi album ikiranwa n'amatariki navukiye ati namucimiye fo ariko Endo tumuzi yahora aririmba kuva kera kuko rero bihevye nabihevye kubera ko kuririmba kigegeye nabona umengo na amafaranga byo uri amaze kubona yuko amafaranga ari mu muziki abaye ko bayakumaranye abapeti wasize uno muso sanze bafite ama BMW n'ibindi bitandukanye babayeho fresh kuri deje no musubuzima cyo kumena ubwa mbere yes no musubuzima ni byiza cyane gose yes tukwakwanya twarigeze kumva amakuru avuga ngo Endo Mike yatandukanye n'umugore wiwe Burayi menshi batangura kugira ubwoba Endo Mike kapsa gumba kandi agaruke kandi kubwiyo mpamvu kuri no kuhe gaenda kuvyerekeye gutandukana n'umugore yes byaravuzwe cyane ngaha mu Burundi bwose byasa nkavyo mugabo sinigeze ntandukana n'umugore kuri byasa nkavyo ariko byasa navyo mugabo sinigeze ntandukana n'umugore nyene ni kubera ko urabona iyo uri umuntu burya azwi
simvuga ngo ndazwi cyane mugabo iyo uri umuntu w'umusitari Yeah. sometimes iyo uyikoze akantu gatoyi abantu bakagira kanini. Yeah, sure. Hari abantu ngaha birirwa barahukana mutanabimenya man, ari abantu bakora amashiti mu ngo ngaha muga kubera ko ata platform bariko ntabyo mumenya muganje akantu katoyi gusa. Yeah. Usanga mwebwe ku marezo twabigize binini ya cyane. Ico gihe vyaravuzwe gose mu Burundi. Vyaravuzwe mugabo ntivyari birenze man, ni handi nyene umuntu abashaka ngo avuga amakuru ya kanaka aya pirate uko ashaka. Yeah, indo none bamenya ati amakuru yarinze asohoka. Arinze asohoka nyene ni kubera ari amakuru ya Endomike canke ari amakuru ya Bifizo canke ari amakuru y'umuntu azwi, public figure donc. None ubu unya kugira wayibonye Double J yareje yarapostinze amafoto ari kumwe n'umufasha wiwe. Yes, ko agomba yibarushe. Ubwire none ujya mukobwa niwe wenyene afise inda ingana kujyanya muri basket for Double J n'umustar. Yeah, cyo twavyamenyekanye. Yeah, nivyo. Abantu rero urumva kuri rezo sociaux baje barumviriza ibintu byose. Bace bajana navyo. Yeah. Sometimes turafakinga man. Nibe nyene abantu nyene kuri rezo sociaux ikintu tujejwe twebwe no kuba control. Bibaze ngo nibindi. Oya. Kuba control. Urankurikirana nyene ukarindira ibyo postinga hamwe naho kazuka koma. Kazovuga ivyo wagikugize. Yes. Bwaje ndagukontrola ndakweretse yuko nshatse gupostinga mvuga ati okay jewe no musi naraye ntari y'ibiki ari je ndabivutse. Yeah. Abantu bacavuga ati nivyo kweri. Indo nibihe bihe vyiza wabaye muri Bad Boy? Kuva nshika muri Bad Boy gushika ngende hariya mu Canada. Bro yari picnic. Shuwa nta gushamirana twumva sometimes ivyabaye uku. Hapana je. Nigeze nshamirana n'umuntu n'umwe muri Bad Boy. Yeso sinyo vyahoze vyera muri band. Kukweri je namwe nigeze nshikana. Canke ni kubera ko hariho Kimana Sen yahoye ibibazo vy'abantu bari hajya. Je nigeze nshikana nta n'imishwano nigeze ndahabona nyene ni vya bindi abantu abari bo bose bashaka kumara amakontra nyene abantu baza bagakreya udukuru ngo bapfuye ibi kuri nyene kubakuzi baje nyene baba baricaye bagasenyarira amakontra je namwe nigeze nshikana. Yeah. Ubuherutse twarigeze kumva Big Fizzo ariko aravuga ko abo yaramuye mubo yaramuye muri Bantu Boy ubunye batayinakira muramutsa. Kubera ki mufise ingeso yo kudashaka kuramutsa umuvyeyi? Hari yazini tumuramutsa twebwe. Abantu bace muri Bantu Boy mwavuyeyo. Yavuze ati abana abapeti bace muri Bantu Boy bose no musi ntibakindamutsa. Je ndamuramutsa. Turavuga. Meme na Dramati yaravuze ati yamvuze ariko vraiment murandengeye kwe. Sindimwe muri abo ba sindimwe. Ariko ubibaza ko biva kuki gusanga maybe abantu umuntu yaramuye. Mugabo niba yarabivuze birahari. Yarabivuze sure. Ni kuvuga ni hagati ya wewe Dramati Ikiriku na Double J. Abahungu bane. No musi nimege mu gihe. No Elisbo no musi nake mwita imiti cyane. Amaza ukuntu bariko barakora cyane. No musi nimege bane mu buriko murabone. Ndakwereka. Ndavugana na Mugani. Musi Big Fizzo muravugana wewe neza. Uretse gato. No musi ni tariki zingahe? No musi turi tariki 17. Ejo 16 twariko turavugana na Mugani kandi sikera nka n'amasaha. Kuvugana ejo haheze. Yeah, sure. Yeah. Imashaka nakorana. Ejo hari tariki 10 zingahe? Ejo hari 16. Yeah, nivyo kabisa. Umusina usanga ta story yashize. Yobo. Yeah. N'umuhungu wanje n'umuntu ubone. Donc yana postinze undi mu producer yabo. Welcome now. Wow. Uzaye ubunya none ubu muri misi. Utari hari anye. Kuvera utegera umudamu gahendo biroroshe. Kubera. Ari bidashoboka. Oya. Beje nije namuvyatsa. Oya ariko affection nawe ari kurigira umusirikare zero ntagakiya none. Yanje ndahita. Madamu uze akiri mu kiriri. Byari irija konza man. Vyarija kuza? Bon. Nabirenze. Donc vyarija kuza kugaruka mu Burundi mbere yuko umugore atari baruka. Byari irija gose. Nce n'uvume ngo ushaka kwinjira muri uwo munsi baguhaye amakuru ngo madamu yibarutse umwana wa kabiri. Birenze bro. Jewe papa w'abana babiri. Uri papa w'abana babiri. Ndakuze. Uya ariko no munsi munakuravye ufite visage y'abantu bakiri bato bro. Birashika.
ufise visage y'abantu bakiri batonya cyane gose. Yes, uno munsi entertainment yacu irikirakura, uno munsi entertainment yacu yaramaze kuba nininya nkuko wabivuze, uno munsi irimo amafaranga. Bamwe mu baririmbyi wasize uno munsi barabaye banininya, uno munsi bafise ibinini yamaze kugera ko uno munsi bashobora kuja mu bitaramo bitandukanye bakuduza. Numva ko uno munsi music industry yo mu Burundi uno munsi irateye imbere. Uno munsi Endo Mike ayibona gute? Nkuko nyene ubivuze man, barateye imbere. Aba mu mazu meza bagendera mu miduga myiza kweri biraryoshe kubona bro. Urabyibuka music yacu twe twagana no mu makonsere n'amaguru. Yeah. Batanye n'amaguru tugataha batanaduhenje mugabo ubunye kwera abaputsi bagenda muri show. Imifuko yuzuye. Amuso uramenya ati ibiba vyuzuye sana mugabo nyene urushico. Abari sawa. Abari sawa urabona ubu barurira n'amadege. Yeah. Kera twari tuzi ko kurira indege ari bya Farias. Ntaruriro. Farias ntaruriro gusa rero twabibona ko bonyene ari mu artiste akidumu ariko no munsi umuziki umaze gushika kure. No munsi kandi bimwe mu bikorwa vyakuzanye mu Burundi harimo n'umuziki twarabonye ama video menshi uri muri studio, ama video menshi uri muri tournage, ibikorwa vya 2025 ibikorwa bimeze gute canke ni Endo kandi aje kudufenta hama ashasura kandi abush muri studio kwera. Umwanya wose mba numva no bandi muri studio. Yeah. Ama projet menshi muzoyabona vuba. Ni surprise. C'est vrai. Ni surprise mugana ni nyinshi projet. Zigiye kuza kandi mu gihe ca vuba cyane gose. Audio n'amavideo. Hari ikintu gikunda kuba muri industry wose ngenda he kumva ko kwagiranye beef n'umuntu akatwumvira. Umuntu maze kuganira beef wewe. Nanu. Ariko beef irubaka buke. Kubgawe ari gihe yubaka. Unubwo reje kora nk'ama beef yahitiye ngaha mu Burundi ndetse no munsi beef zigihari. Beef yubaka nye. N'abayigira none numva ko bashaka ko hari ikintu bice kimwe bakiza kimwe. Endo nihe beef wakurikiranye uruvuga ati yinya nubwo banaka batandukanye cha dogi gikira. Beef ni nko kwelimina bro. Umuziki ni politike man. Muri Amerika niyo umva ko no kurasana barasana. Yeah. Agomba uvuge yuko beef ya B na drama hari cyo kinini ya dogi. Ya beef yabo yaba ari muri Etazini no kurasana bari kurasana. Ni bisanzwe na beef zihari bro. Ninza. Uyo buvyatanguye. Nabonye ko la Fapa Salvini yatoboye imiduga ya Melanin. Bazi yaba yarafise nko. Kutarurasa. Bari nko mwitako. Erega mano umuntu akoresha uburyo ashobora uburyo afise bivanye na wenda guna karorero navyamubona muri Etazi. Yeah. Arafunwa urugo mu mutwe nyene ukase. Muri make Alvini yitwa Jincha afise hafi muri gisi. Ati reka basi mwe numara amapine basi. Bagiye barafise nk'urukarashi cyangwa urupistol. Iyo byose ya brother yari kubisanga hasi. Yego kuri Alvini yari kuwata ari Guma yage. Agaca yisepera. Numvise ngo yacumise ni yatoboye ngo nimbugita. Navyonze. Igese nawe yaravyivugiye. Yatoye kabisa imbugita arazibura amapine yose. Mugasi ndazinzi ko yari kubikora. Mugo urumva nyene je nishize. Alvin ashavura n'ingoga yari kuye. Afise nko yari kubikora kabisa. Yareka. Alvin urazinga ashavura. Usanga nyene mugana. Mugana vyokora Alvin. Bro, uno munsi entertainment yacu. Na Alvin arashavura sana. Alvin ashavuye isi tumaze kumana mu bintu byinshi bitandukanye. Ari umwana mwiza gusa. Bon, yes, ni umwana mwiza uko no munsi urabona yuko deja yaramaze no kujabuka no munsi arikaragerageza no gufasha abandi bari imvyo ngahanya mu Burundi. Zo ko ni umwana mwiza kubwo kubera ko afite targets nyinshi ziwe. Yes, uno munsi industry yacu yagutse kandi imeze neza kandi umuziki umeze neza. Nigi tubira ku Endo Mike muri uno mwaka wa 2025. Cyumwe kwitega kuri je na projet mashasha afise kweri menshi n'abaririmbyi batandukanye. Nama video nyene ngiye kuririzinga vu. Yego. Na misi nitani sigaye nararizinga video ya mbere ya kabiri nzoririzinga nagi. Ibikurikirana urumva ni mixtape ushaka gusohora. Wow. Kajambo kamwe ku bantu baguma kwiboza ati mbe kutagenda nibiki. Senzo tayi wacu je wundi mukanadiye wangu muraho. Munyirukana. Uri mukanadiye. Yasubire. Ndi mukanadiye. Reba abantu mani navuye ngaje ndi umurundi mugabo ngarutse baca banyitango. Nyamahanga. Bagufata nk'umunyamahanga. Yareka nibareka ivyo bintu. Iwanyu ni ngaha nyene kuri buno butaka nyene. Yes, ijambo rimwe ku bakunzi African TV, ijambo rimwe ku bakunzi umuziki w'u Burundi, ijambo rimwe ku bakunzi biwawe batari baguherutse kumbure no kukubona. Ijambo rimwe ni kubera ko je ndabakunda sana. Ndabakunda gose abantu ba support. Ndabibona kubera ama message ndayabona mu commentaire nyene. Nubwo nyene atabirenze nyene muka respect. Ariko reke kubaheba gose.
ubuzima nabwo mani n'ikindi kintu sigura yuko umuntu arabanye naho bimworohera bro. Iki ni ikintu kiri mu mutima umuziki nyene wawe. Umuziki turakora kubera twanje ndakora kubera ndawukunda. Sino nyene barabizi nabo nyene nta bintu birenze umuziki nyene abantu bawukura gukora tuba tufunda. Yes, Endo ndagushimiye twaganiriye neza ndetse n'ibindi twaganiriye kujana n'umuziki wawe ariko kandi hari byinshi bigiye kuza mu bikorwa byinshi byawe abakuru bashaka kuvuga ngo supporting nihe bazobona indirimbo yawe kuri channel YouTube yiwanje na Endo Mike. Damasha iriko kubaze bagende barabe kuri YouTube bandike Endo Mike ndazobazobona tu nibi odds subscribe kugira ngo byo bambere mukora umuziki wiwe mushasha je yawunyeretse nibaza ko ikiganiro zo gipostinga yaso washaka kusura vuba nyine muri weekend weekend dans 3 jours. Yes, link muraza guca muyibona munsi y'indirimbo yiwe nshasha. Yes, asante sana mzee. Yes, ndagushimiye cyane gose wo kugasaka ibana no time ariko twizere yuko kandi kuzosubira nimeze neza. Merci beaucoup wose wadukurikiranye African TV kuri chaîne ya Endo Mike ugire subscribe mukundira muri muziki wiwe mushasha. Please ni indirimbo nziza ifite amasanamu meza ozo nziza yakozwe n'abahitmaker gahanyine mu gihugu cyacu Burundi. Merci beaucoup.